TV. Turabaramukije abakunzi ba Silent Vibes, mumeze neza, murakomeye, twebwe ni sawa. Turaho dushima Imana n'umunsi mwiza kandi Imana duhaye kugira ngo tunezerwe, twumve ivyayo, tugendere mu buntu bwayo vy'ukuri. Jewe ni Olivier irakoze bashikiza kino kiganiro ca worship time. Fisa abatumire nkuko vyama, abatumire tuza kugirana ibihe vyiza. Ariko nagoma sabe umutumire mukuru afise umugwi baje bazananye atwidondore atwibwire, harafise n'ingena cha de presenter abo bazananye, sinzi ko bivuga, sinzi ko bavuga, umwanya no wiwe. Ndabaramukije mwese mukurikirana Silent TV. Nkaba nitwa Augustin Kabura, nkaba umusore w'imyaka 24, nkaba ndi n'umuririmbyi. Nkaba nazananye ngaku ibubafu bwanje na meme kwa mubaze muri quartier sanzo yitwa meme, nkaba ndi kumwe na Estache Savidis, nkaba ndi kumwe na Kani hama na Bonté Oliver. Hama kuri uyu munsi twatuje kwateramisha biciye mu majwi yacu. Yego. Voilà, aba nibo batumire bacu, mutumire wacu ni Augustin, hanyuma murumva abo bazananye, yabavuze amazina akwirikiranya, yagiye gutya, nibaza ko ariko badukurikirana mushobora gucamo gerageza kudekode izina ry'umuntu umwe wese. Alors tugira tubereho mu mwanya wo guhimbaza, ikiganiro ni worship time, ikiganiro cyo guhimbaza Imana no kwitazira, mushikirizwa imisi yose kuwa Mungu. Ariko imbere ko twinjira mu mwanya izina nagoma sabe umwe muri mwebwe, c'est pas nécessairement waje warongoye, umwe muri mwebwe adusengere. Mana nzima turagushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo gushika kuri no saha, watugiriye ubuntu turashika hano amahoro. Turakwiragize uno mwanya usiza kumara hano hantu, utubere umwanya w'umugisha, uduhezagire nabo twasanze ngaha kubyo tubisente tuvyizeye. Amen. Merci beaucoup, umwanya wanyu rero kaze. Ego. Kaze mwese turi imbere hamwe yuko ataco tuzoba, kuko ntibidusaba yuko dukora ku Mana, ntibidusaba yuko Imana ibi hafi yacu, ariko buri gihe twama turi kumwe n'Imana, ntaco tuzoba rero. Nibisaba kugukorako ugira ngo menye kuri mu ruhande kwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje ugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugukorako ugira ngo menye kuri mu ruhande rwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje ugira ngo menye kunkunda. Nibisaba kugukorako kuri mu ruhande kwanje, nibisaba kukubonesha amaso yanje ugira ngo menye kunkunda. Imiyaga iraza nanje ngashikana, uko nzi ko ari umwingiye naco nzoba. None kwafumbatiye ize naco nzoba, naco nzoba, oya naco nzoba, oya naco nzoba, haranyitayeho, naco nzoba, naco nzoba, anyitayeho, imiyaga irasa
nanjye ngashikama nanjye ngashikama uko nzi ko ari unkingiye ntacyo nzoba noneho kwamfumbatiye gize ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba arankunda aranyitaye ntacyo nzoba ntacyo nzoba eka ntacyo nzoba eka ntacyo nzoba arankunda aranyitayeho. Reka Mana tugushimire kuko ataco tuzoba, reka Mwami tuguhe icubahiro cyose, utubabarira muri vya vyaha byose, muri amakosa yacu yose, mu byo dukora byose, ariko urukundo rwawe rutwamako hejuru, ubuntu bwawe, imbabazi byawe byama biri muri twebwe, malgré yuko twigenza nabi. Urakoze Mwami muri byose, tuvuga ati gitandara tuzama twirata, gitandara nzama nirata muri wewe, naronse ubugingo wa mbere, isoko nziza muri wewe, niho nubakiye gitandara, gitandara nzama nirata muri wewe, naronse ubugingo wa mbere, isoko nziza muri wewe, niho nuba gitandara, gitandara nzama nirata muri wewe, naronse ubugingo wa mbere, isoko nziza muri wewe, iyo ngutabaje, iyo ngutabaje, uri hafi yanjye mu gihe cy'umwiza, umbera umuco, iyo ngutabaje, iyo ngutabaje, uri hafi yanjye mu gihe cy'umwiza, umbera umuco, gitandara, gitandara zama nirata muri wewe, naronse ubugingo wa mbere, isoko nziza muri wewe, niho nubakiye. Uri mwiza, uri mwiza, n'imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi
zawe ni nziza n'imigambi yawe ni myiza kuri twe nesheje wanesheje satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo uri mwiza Yesu uri mwiza ni nziza ni myiza kuri twe wanesheje satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo mw'ijuru barahimbaza mw'ijuru barahimbaza no mw'isi turaririmba ukubahiro n'icumwana w'Imana mw'ijuru barahimbaza no mw'isi turaririmba icyubahiro n'icumwana w'Imana uri mwiza Yesu uri mwiza ni nziza ni myiza kuri twe yampinduriye agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we nje sinza kubaho nzakunamba iteka wampinduriye agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we nje sinza kubaho nzakunamba iteka yampinduriye agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu we nje sinzamuvaho nzakunamba iteka waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye yaramamaye waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye 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 urabikwiye amen waramamaye mwami isi yose ikuramye isi yose igushire hejuru natwe turafatanije n'abandi bera kuvuga ngo ukwiriye icubahiro mwami ukwiriye gushigwa hejuru icubahiro cose n'icawe mwami guhimbazwa gutazigwa ijambo ryawe rivuga ngo amavi yose azofukama biri mw'isi n'ibiri mw'ijuru byose bizokwikubita imbere y'iryo zina mwami waramamaye tuguhaye icubahiro mwami mugoroba nk'ubu tuguhaye icubahiro dushize hejuru izina ryawe mwami turavuga ngo urera kandi uragororotse ibi nivyo bitubereye mwami twebwe abana bawe nivyo bitubereye kuvuga aniyo majambo atubereye kuva mu kanwa kacu
nawe musa ni wewe ntumbero ya vyose mwami niwe ntumbero y'ubuzima bwacu niwe ntumbero yo kubaho kwacu haleluya tugaye cubahiro mwami tushimiye ko uri umwami aturutira vyose uri umwami isoko ry'amahoro dufise uri umwami isoko ry'amahoro dukeneye urusha agaciro amafaranga urusha agaciro ivy'isi yatweretse ko ari vyiza urusha agaciro ivy'isi twereka ko umuntu abifise abahejeje urusha agaciro ivyo dushobora gukorako urusha agaciro ivyabayeho n'ibizoza tutagufise ntitwobaho uri mwiza mana uragororotse kunda wakire aya mashimwe y'abana bawe nk'umubavu umota neza mwami mitima yacu iraciye bugufi ivuga icuri mitima yacu iraciye bugufi ivuga ngo niwe wo kwamamara niwe wo gushira hejuru turakubashe mu mitima mwami cubahiro cose kibi cawe mu izina rya Yesu haleluya nibaza ariko baradukurikirana ko turiko turagira n'ibihe vyiza vy'ukuri ikirengeye izi ndirimbo bariko baririmba ikirengeye aya majambo bariko barakoresha nibaza ko Imana ikiratusha umutima wawe nibaza ko Imana ikiraganira n'umutima wawe dukunda kubivuga mu biganiro vyose tugira ntibitangaje ko ushobora gukurikirana ikiganiro nk'iki utamerewe neza mu mutima wumva ubabaye mu mutima wumva ufise agahinda k'ibintu bitandukanye umazemo iminsi ntibitangaje ko ushobora kuba uri kurumviza kino kiganiro hari umuntu yaguhemukiye ntibitangaje ko ushobora kuba uri kurumviza kino kiganiro hari umuntu wari washize mu ivyizigiro ariko ukabona igihushane c'ivyo wari witeze birashoboka ko uri kurumviza na kino kiganiro kumbure umaze n'ibihe ku musego ugwaye birashoboka ko uri kurumviza na kino kiganiro umaze ibihe mwirinde kumbure uri muri prison uri mwibohero ushobora kuba uri kwacumviriza umerewe nabi ariko ndasenga Imana ngo biciye muri ano majambo ari muri zino ndirimbo Imana iremesha umutima wawe Imana igusubiza ivyizigiro niyo ntumbero ya kino kiganiro kugira ngo gusa turirimbe por kuririmba oya ariko kugira ngo ano majambo bamwe n'indirimbo bamaze kumva incuro nyinshi imwe zibiri zitatu intumbero no kugira ngo biciye muri ano majambo umutima wawe usubire wubakwe biciye muri ano majambo umutima wawe usubizwe ivyizigiro biciye muri ano majambo umutima wawe usubire uvomegwe haleluya nizare ko muri ko murafashwa n'ano majambo haleluya turabashimiye abaririmbyi muri ko muradufasha nagomba tuje mu ndi mwanya gice ca kabiri cyo kuganira nagomba kubaza Auguste wo kubaza kwivuga Auguste ninde dufatiye mu vy'umuziki muri no rugendo rwo kuririmba wo kubaza widondore wo kwidondora gute no kwidondora navuga ati Auguste ni mahoro ni izina ryanje ryo hagati mu kari dakunze kuvugwa amani mu kirimi cy'igiswahili ni mahoro kuko gerageza guha amahoro abandi biciye mu ndirimbo biciye mu guhimbaza muri style zazo zose kugira umuntu wari we wese bivanye naherereye canke nivyo muri uwo mwanya bimukora ko gerageza gukora ku mutima wiwe kini novuga mvuga ati nubaha Imana nkaba ndirimbira Imana nkaba nifuza no kuguma mu Mana. Wow. Sinzi ko mwidondoro kwiye gose ariko ryo twari sawa. Nagomba kubaza ibintu wabije mu ryari wabitanguye gute byazananye he? Ibintu nabitanguye kuva kera ndi umwana wa Sunday School muri Eglise Pentecote ndakura muri Pentecote nja muri Rehoboth naho narimba muri chorale ndabatizwa hama mvuye muri Rehoboth ncanza kwicara muri Israel Church Burundi niho nashikira muri Joshua Generation iyi ni Joshua Generation abatwazananye niho nakuriye ndirimba kuva mu buto gushika no munsi yego. Urakoze cyane ugenda numva ari rurerure hariho ahandi nzi babitabe nabo bana babita ngo nakabuto nabana bo mu kabuto abana babihereye muri Sunday School murumva si ibintu bize kuri YouTube bagenzi ni ibintu byo kuva mu bwana. Bon urakoze kuri urwo rugendo je ndabizi abantu benshi bakuriye muri Sunday School ariko bose mu gukura kwabo badakura bacika baririmbyi wewe ni ryari wamenye ko ufite yo talent ni ryari wamenye ko ivyo kuririmba
wobikora mu buryo nk'ubu bikoramwo yeah. Novuga ni kuva kera kuko aho novuga ati byatanguye neza na neza yari muri 2013-2014 ndi muri Joshua Generation niho basohora album anaenda yishoye kurusha n'abatanguye kwandika indirimbo narifuza gose kujana nabo ma studio kuraba ibyo bakora byose narifuza kubibamwo ariko ntivyashobose peut-être ngira ni kubera imyaka cyangwa kubera ijwi ryanje ritari bwagere kuri level abandi ryari rigezeko mu nyuma rero niho umwe atabonetse muri twebwe tutangura kwandika indirimbo tuzi abarongozi twandika indirimbo twaza abarongozi mu nyuma rero niho naronka opportunité rero yo kuja muri studio nanje ubwanje cyangwa ati rero reka nanje ico nanditse ndeke kugiha abandi ndacisohorera kuva muri 2019 niho nace ntangura gukora officiellement niyandikira nja muri studio ndirimba shira kuri YouTube yeah. Bongushika no munsi Augustin afise indirimbo zingana gute wowe zikenera zisanga he ushaka kuno munsi Augustin afise indirimbo 12 officiel niyandikiye hakaba hari imwe ijya David ya ririmbye mu Kirundi ijya uri byose muri byose you are my all in all niyo igira 13 zose zikaba ziri kuri YouTube ku mazina yanje abasanzwe benshi bamenyereye Augustin Kabura niho bozisanga Augustin Kabura muvyo mwumva kuri YouTube indirimbo ziwe niho ziri mugende vraiment mugende twama tubwira abakunzi bacu ko udukunda kwiye kudukundira n'abatumire sivyo kubera ko dutumira abakunzi bacu ya mugende kuri YouTube murabe channel yiwe hanyuma bagira ikigawe bon c'est pas obligatoire nko namanda bivuga ni gukuzanya ni gufashanya indirimbo ndashobora kwa naririmba indirimbo ni gukoreko rero itagukozeko igisangize mugenzi wawe isangize mubanyi wo muvukana umugabo wawe umugore wawe peut-être ashobora kumukora ko we nimba itagukozeko rero sangiza abandi bigukundiye ushire ku yo subscribe yego wala hari abantu batubwiye ko kubera ko mu biganiro byinshi tumiye abaririmbyi twama turiko turababwira tuti shigikira zino mpano izi ni impano z'u Burundi ni impano shasha z'u Burundi ariko kandi udashigikiye ivy'iwanyu biragora ngene ushigikira ivyabo hanze umuririmvyi wacu akiduga afise channel ya YouTube raba indirimbo ziwe hanyuma turanabasaba kugira sabone sivyo ariko hari abantu batubwiye ko igihe cyose babiye kugira sabone baragenda bakayigira hanyuma dusuye bagasohoka bakayigira nyamba warabigize ariko dukurikirana ntibasubire ubwo umuntu mushasha abonyeshe ne y'ubwa mbere abikora by'ukuri voilà indirimbo ziwe niho ziringira mu turaza kuronka kanya ko kumviriza zikeye peut-être muri zo muzumaze gusohora ariko nagomba kubaza muri ugo rugendo gose numva umengo ni rurerure tutodondagura ngo duheze nize ntambamyi umaze kugira intambamyi maze kugira ni nk'ama repetition kani mugisha mwicaranye ni wabizi gose niho dukunze gukorana ni wahoraza kunshiramwe amajwi iyo yaronsa kanya numva biragora kugira umusigurire kubera bishika nka kuri indirimbo nandi kwishuri kwantiga ngaha mu gihugu usanga rero biragoye ukuntu kuri WhatsApp turonkana canda musigurira ati aha cavyiza haririmbwe gutya canka aha bavyiza uretse rero umva iyo niyo ntambamye novuga ya mbere ntambamye ya kabiri niyo kugira igikorwa gishikino dans communication message en général communication nabo turiko turakorana intambamye ya kabiri novuga parfois bici intege muga kuri jewe narabihaye ikibanza mu mutima nta ntege binca ni kujya bata urumurimvye mushasha ubona umenga ntaguha agaciro umenga nta message utanga nta kimaze ariko David yavuga ati haleluya yonyene abantu bagaheza gikwa bisanzwe bisigaye byose nk'uko biri muri yobu ibigeragezo n'ingaburo y'umukirisu rero bisigaye byose mvuga ati ku mugambi w'Imana ku mwanya w'Imana byose bizongena neza kandi ndazi na bakuru bacu ba David ba Fortran barafise intambamye ko biri kose bon urakoze cyane hari gano tugeze kugana na David nko kurabivuga hano nyene
tuko turamubaza ivyana ma generation tubwira ati je nibaza ko igihe cose gifise urunganwe Imana ikoresha rero nibaza ko ata mpamvu yo gucika intege vy'ukuri n'urugendo kandi nibaza ko muri generation Imana igomba gukoresha kino gihe kandi ikintu cose kigira intango kigira aho kigeze kiraduga ikaduga rero ntimugacika intege horaho nibaza ko ari kumwe nawe twaje turi kumwe na Yesu nuko igihambaye umurimo n'uw'Imana kandi nibaza ko Yesu ashigikira umurimo vy'ukuri nagomba kubaza muri no rugendo kandi umazemo igihe hari abantu ushimira vuga uti nukuri vraiment ndavye urugendo aho ndarugejeje hari abantu particulièrement ntegeza gushimira ego ndafise abantu nshimira premièrement ndashimira abavyeyi banje ubwa mbere nkitangura kwandika ndavyibuka papa yarambwira ati ibi nibiki ambwira ati ndiko nandika indirimbo avuga manza wige ivyo bitoza mu nyuma ndibuka nageze no kumubwira papa ndera amaya muri site avuga manza ushira ishuri imbere ivyo ne vyamara kugenda neza nimba ari ivy'Imana yaguteguriye uzoronka ukuntu nubwo marata atari je nzoyaguha bizokunda iyo bizobuca kugira uje muri studio hama igihe carageze finance miraboneka andi abavyeyi baranshigikiye bashigikira mu majambo bambwira yuko bimeze neza bambwira mbandanye ndashimira cyane na mama wanje ubushize niwe yanoyeka ka message ambwira kuri mwebwe yuko muri abana beza ambwira ngo silent bameze neza ngo urabegera ngo muganire nkaba nshimira aussi aba producteur abakuze banje babimfashamwo gose nkaba nshimira aussi na Kani yitanga nundi mugenzi wacu atashoboye kuboneka yitwa Alice abashimiye naba batwicaranye ngaha bose baritanga muri byinshi antuka abantu bose narinze kubasubiramwe amazina bamfasha gusharinga mwese ndabashimiye umuntu wese yagize kucamfashije kuvyerekeye muri no muziki ego kuko ari abantu bakora neza bakirenganira kandi ataba yiteze yuko umugumiza mu mutwe mugabo mwese nitwabadondagura tubamare ariko mwese turabashimiye kuvyo mudukorera ego umuntu wese yagize icyo aterera mu gikorwa ca Augustin aha kigejeje no munsi wumve vyo kuri kwa gushimiye naho toba yakuvuze mu izina je nibaza ko ari umugisha igihe umuntu atanguye igikorwa akazogera hakigeza nko kuri kuravuga abandi dufata nka model muri ibi by'umuziki wa gospel bose barafite intango nibaza ko iyo umuntu ageze ahageze igikorwa ashobora kuvuga ati hari umuntu umwe canke babiri bashize itafari ku rugendo rw'iwanje nibaza ko ari ikintu kimeze neza rero turankoraje abantu bose muri capable yo kugira ico mufashije umuntu mu buryo bwari bwo bwose no kuri shira mu itafari biraryoshe kubona umuntu yateye intambo kavuga uti sije namugejeje hajya mugabo hari no munsi indirimbo yo nayipartageje umuntu Samahera Augustin namuhaye mu indirimbo yiwe narayipartageje canke narayumvirije canke naragize agasabone mu wa mbere urumva turabateye intege nagomba kukubaza Augustin wibona umeze gute muri 5 muri 5 kandi niwe dukunda kuganira byinshi niwe nabwiye ati mu myaka 5 so dufise concert namubwiye ati burategura abaririmbyi burategura baking kwiye mu myaka 5 nuko ndavyifuza ariko byose ni kumanya w'Imana ndashobora kuba mvuga ati jewe dans 5 nifuza concert mugabo Imana ivuga ati non dans 2 ans pourquoi dans 5 mu myaka 5 twibona kuno nyine turi kuri podium Samuel mu gisagara ca Bujumbura pourquoi pas mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu turiko nambonye yaje arivuga ati bana mukure mu bandanya wala nuko Imana guhezagire natwe turakwifurije amahirwe vy'ukuri nibaza ko ari vyiza mu buzima kugira in vision ndende niniya kutagarukira aha masagarukira igihe cyose umuntu adafisi ari karaja uzoma bwiwe nta ntumbero baba ufise igihe cyose umuntu adafisi intumbero igihe cyose umuntu atakintu yubatse atarashika ko umugabo agenda gana uwo muntu evaluation biragoye evaluation iragoye rero hari uwabivuze mu Congereza avuze ngo you have to dream big mbwira indoto ndende kandi muri kumwe na Yesu muzoshika kure amen voilà merci beaucoup nagomba rero tuje mu kanya ka nyuma kumbure dusa nabarangiza ntihogenda dusangire kuturimbo twiwawe ego turimbe nk'uturimbo nka 2 twiwawe canke 3 pourquoi pas cyo turangiza merci
kambere kavuga ngo amashimwe nayawe Yesu gutambirwa n'ukwawe mukiza ukwiriye icubahiro cyose muri wewe n'umunezero amashimwe nayawe Yesu gutambirwa n'ukwawe mukiza ukwiriye icubahiro cyose muri wewe n'umunezero amashimwe nayawe Yesu gutambirwa n'ukwawe mukiza ukwiriye icubahiro cyose muri wewe n'umunezero. Be glad in the Lord and rejoice. Shout for the joy from your heart. Be glad and rejoice for the joy from your heart. Kuko umwami agira neza tunezerwe cyane ntacyo tuzobura muri we amashimwe nayawe Yesu gutambirwa n'ukwawe mukiza ukwiriye icubahiro cyose muri wewe n'umunezero amashimwe nayawe Yesu gutambirwa n'ukwawe mukiza ukwiriye icubahiro cyose muri wewe n'umunezero. I can count your blessings on me, on me. Day by day I see your grace on me, on me. I can count it. I can count your blessings on me, on me. And day by day I see your grace on me, on me. Do we wait nawe nuwanje haranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama horadashi nduwiwe nawe nuwanje haranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama horadashi nduwiwe nawe nuwanje haranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama horagashi igituma ndirimba nikintera gutwenga nukonfisa mahoro
adatangwa n'isi iyo hari bingoye hirya hino na nzira ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sintinye duwiwe nawe nubanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fise amahoro adashe fise amahoro fise amahoro adashe fise amahoro fise amahoro adashira fise amahoro adashira. Merci beaucoup, murakoze cyane. Mu kurangiza nagomba kubaza ikibazo cya nyuma. Mwebwe abanditsi wavuze ko wandika ukanasohora, niki wewe nk'umwanditsi ukora kugira ngo mu matexte yawe wandika ube fidele ku ijambo ry'Imana ntujandehore ijambo ry'Imana? Icyo nkora ni Bible, ijambo ry'Imana nyine. Mfatiye ku rugero rw'indirimbo mperuka gusohora, ni rya mbere wahereko. Ego, rejoiced in the Lord always, mwame munezerewe mu mwami. Ni muri Zaburi no mu Bifilipi 4:4 urasanga iryo jambo twame tunezerewe mu mwami. Novuga ati 98% ni baza kuri Bible. Nta ndirimbo nimwe nkora idafise amamuko yo muri Bibiliya. Merci beaucoup. Cyo neza ko ari gikuru ku baririmbyi. Hari igihe umuntu yoririmba ibintu yararota, hari igihe umuntu yoririmba ibintu yumviriye, kandi igihe cyose umuntu atabaye fidele kuri Bibiliya umuntu acakora amakosa. Nashara mu vyizerwa bitari ivyo kandi abara amakosa vy'ukuri. Hari indirimbo nyinshi twaririmbye tuvuga ngo arabaza no warabaza. Sinzi ukavuga ngo Sara aragagara. Ukiyumvira message irimwe ukayibura vy'ukuri. Ugasanga n'ivyo umuntu yayivye ibintu byo muri Bibiliya mugabo ugasanga ni ibintu biri donc ta message bifise vy'ukuri yofasha abantu. Rero nibaza ko ari ikintu ciza vy'ukuri ku baririmbyi igihe cyose umuntu acunga ko adatakaza ukuri ko muri Bibiliya. Imana iguhezagire. Hatrahita ijya ndirimbo iraryoshe kandi. Murakoze. Je n'umusasheri do pour vrai. Sans blague. Iraryoshe, Imana iguhezagire. Kandi courage. Amen. Voilà, merci beaucoup. Ikiganiro kirangiriye hano, sinzi ko arakajambo kanyu mufise duce turangiza. Akajambo kanyuma ni gushimira abagenzi banje nkunda gose kuri akigoro bagize bakaribera umwanya bafise ibibafatiriye byinshi, no gushimira Silent TV, no gushimira abakurikirana Silent TV, no gushimira buri muntu wese yagize icyo afashije kugera hangeze kuva mu buto bwanje mu barongozi ba korale Sunday School Joshua Generation. Mwese turabashimiye kuba ahatugeze, ni kubw'abantu, ni kubw'abarongozi, no kubw'abatwitayeho. Aba nkunda kuvuga ati umwana agihaguruka aravura akagira dede bakamufata utuboko agatambuka. Nimba uyu munsi turiko turiruka ni kubera hari abadufashije. Rero mu wese ku giti ciwe turamushimiye kandi ntibacike intege, babandaniriza aho bari. Ego, Imana ibahezagire bose. No, merci beaucoup. Turashimiye abatumire bawe. Aje baguherekeje vy'ukuri. Urabona ko tutatambye twirorera. Mbura kuza wenyene ukavuga uti je vraiment abahungu ntibakenewe. Teka nigire je nyene hari ahantu mugura urabona ko wabazanye vy'ukuri. Rero mwakoze cyane kwitaba utumire. Ariko cyane ndashimiye wewe bitavye gahunda. No hanyuma karibu muri Silent Vibes. Hanyuma tuzana Joshua yose. Na kibazo tuzobakira vraiment. Yego turakunda abashitsi, turakunda baza muri Silent. Rero Imana ibahezagire. Turashimiye umuntu wese yafashe umwanya kudukurikirana ikiganiro wakoze. Zino mpano shasha z'u Burundi kumbura ko baraduga ni vyose ba Fortrance ba Polinaire si ba Dudu mugabo abo bose bahereye hano, bahereye
ku ntango nk'izi rero ubashigikire by'ukuri uje kuri channel ya Augustin Kabura indirimbo ziwe uzirabe uzumvirize uzisangiza abandi ugire sabone ugire like sivyo kugira ngo dushigikire abana b'u Burundi ariko kandi tunabasengere kugira ngo Imana izobakoreshe ibikomeye kuko ni gorunganwe kwa kino gihe ariko kandi ni gorunganwe gwejo muno muziki wacu wa gospel Imana ibahezagire bye bye. Karibu muri Sovereign Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe byose. Siren Vibes TV.